QPC. Question posée par Carole. Nitwa Nduwayo Muidin Haruna, nkaba ndi CEO wa Haruna Holdings. Ni kampuni ikora ibintu by'imbaho n'ivyuma, ibitanda, intebe, tukagira n'ibintu bya interior designing, ariko tukaba twongera tugakora ibintu by'ubwubatsi dukoresheje shipping container house. Ajya amakontineri atwara ibintu mu mazi canke bashira ku makamyo, turayahinguramwo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amashuri, amaresitora, amaduka. Yego, nkaba naje mu kiganiro ca QPC, tukaba tuje kwishura ibibazo baduteguri, navyo bikaba biri muri aka gaseke. Kadutangure na question ya mbere. Question ya mbere ivuga Haruna Holdings yavuye he? Haruna ni izina ry'umuryango, abantu muri famille twese twitwa Haruna, hari ku izina rya Haruna. Rero twararavye tuvuga reka company tuyishire ku izina rya famille, ariko kubera ko ikora byinshi twongeza ko holdings, ni ku izina Haruna Holdings ryabaye, canke niko twaryubatse. Yego. Question gira kabiri, ni giki catumye wumva wozana business yawe ngaha mu Burundi? Well, kwizana mu Burundi business byari ngombwa yuko iza mu Burundi, kuko twagiye hanze tugiye kwiga kongera ubumenyi, hanyuma impera n'imperuka umuntu agira ayizane muhira, ni mu gihugu cacu. Question igira gatatu, uri creative cyane, ni yahe routine yawe kugira ugume uri creative gose? Iyo umuntu ariko arakora ibintu akunda kandi yiyumvamwo, ndibaza hari byinshi bituma umuntu aba creative. Ashobora kuvyuka akavuga ati be ni ikintu bandiko ndakora, nkavuga ati reka ndabe ico no bandakora kuvyerekeye ivyo nkunda, navyo bikaba ivyo nkunda ari bijanye n'ibintu nisiguye ko mu ntango nkora. Ariko hariho n'ibindi dukora, ukagira amaresearch, ukaraba ibyo abandi bagezeko, ukaraba yuko vyoba bihuje n'ivyawe, ari nk'ivyo woba utaragerako ukavyiga, ari ivyo umaze kugerako ukabiraba ukanonosora neza, ukaraba yuko bishobora kukumarira akamaro ku mwuga wawe. Kenshi nivyo usanga ari ivyo ndiko ndakora, navyo bigatuma nguma ndi creative. Yego. Question ivuga ati ni giki wobwira wewe wo mu myaka 10 iheze? Mu myaka 10 iheze ibintu byo gukora ibintu by'imyuga, ibintu nakuze niyumvamwo, namye nibwira yuko shaka gukora ibintu by'imyuga. Narakora utuntu twinshi dutandukanye, namye mbona yuko hari aho bizongeza. Akazi k'imyuga naragakunda gose kuva ndiko ndakura, kandi narakabona ko kazoza. Ni naco catumye umuntu avuga ati reka yiyunguruze ngende nongereza ubumenyi. Vyari vyatanguye wumva nkikiri muto. Yego. Kugeza n'ubu urumva mu myaka 10 iheze namye nibwira yuko nzokora kandi nkakora ibintu by'imyuga, ibintu nkoresheje amaboko. Question ikurikira, murazanye amakontineri yo kubamwo, business itamenyerewe cane aha i Burundi. Tubwire ico inzu z'amakontineri zirushije izindi nzu.
inzu z'amakontinere ico zirushije izindi inzu. Hariho itandukaniro ryinshi ku mazu asanzwe yubakwa aya tumenyereye, ariko kontinere zirafise itandukaniro. Sinzi ko noryita ico birushije, ariko hariho akamaro kenshi mu kubakisha amakontinere. Ica mbere ni uko zubakwa binyarutse, ikindi ni uko zitwara ibikoresho bike, ikindi naco nokongerako ni uko ushobora kuyubaka hariho hose, naho bari muri birya bibanza bitemerewe kubakwamwo ayandi mazu y'amatafari bivanye n'imyuzure, bivanye n'isi kuba itemerewe kubakwamwo ahantu hari amabuye menshi. Ikontinere zirubakwa bitagoranye kandi ziranyaruka guhera, ugakoresha n'abakozi bake kuko ibintu binyaruka mu kubaka kandi bigatwara n'ibikoresho bike. Urumva yuko n'abakozi baba bake, urumva naho ako n'akamaro kanini kuwo bariko arubakisha kuko aca akoresha uburyo buke. Ikindi naco zisa neza cane, inzu za kontinere zisa neza, ntiwonamenya yuko ari kontinere ubamwo kuko zirazana iyindi shusho tutari tumenyereye, isa neza cane. Yego. Question yindi, mukora ibintu vyinshi bigenda gute ngo mubikore neza vyose? Ikintu ca mbere ni uko umuntu aba yabanje gukunda ivyo ariko arakora, kandi ivyo ni ibintu vyiza cane. Iyo uriko urakora ikintu udavuga ati nshaka amahera, ariko ugakora uciyumvamwo kandi ukanagikunda, biratuma ivyo uriko urakora vyose bigenda neza, bituma ibintu ukora uronka result isa neza cane. Urumva dukora ivyo dukunda, tugakora ivyo twiyumvamwo, urumva bitegerezwa kuza bisa neza. Yego. Question yindi ivuga ati uwo kubwira umare umunsi udakoresheje telefone no kumara umunsi udafunguye wotora iki? Question. Yego, gufungura ni ibintu vya nkenerwa kuri buri muntu, ntiwoba udafunguye. Nopfuma ndeka gukoresha telefone ariko nkafungura kuko ndi umukozi, sinokora ntafunguye. Usanga ivyo ndiko ndakora bitanagenda neza kubera inzara. Gufungura ni sawa, biraryoha, ni ibintu vyiza. Telefone twoyireka ariko tugafungura. Iyindi question ivuga ati ni igiki kiguha inguvu zo gukora cane? Iyi question nta itandukaniye na bimwe navuze, gukora ibintu wiyumvamwo n'ivyo ukunda biraguha inguvu nyinshi, kandi bikanatuma n'ivyo uriko urakora bigenda neza, kubera ni ibintu uba ushaka gukora ubone bije neza, kubera vyatanguye uvyiyumvamwo kandi ubikunda. Yego, kandi iyo umuntu ariko arakora ibintu vyiza bigirira akamaro abo uriko urabikorera, ndibaza biraguha n'inguvu. Kiretse iyo uriko urakora ikintu udakunda, nta nguvu wobishiramwo, kandi ushizemwo inguvu mu bintu udakunda, sinibaza ko vyosa neza canke woronka result nziza. Yego. Ni yahe secret wobwira abajene mu bijanye na enterprise? Mu bijanye na enterprise ni uko boraba ibintu bokora ariko badashira imbere amafaranga, ahubwo bagashira imbere iterambere, bakaraba mu myaka 5 canke 10 bazoba bagezehe, ariko bakabanza akabikunda, bakaraba ivyo biyumvamwo. Burya bumenyi bwose bafise birashobora kubagirira akamaro.
rero iyo umuntu ashaka gukora ikintu nuko uba uciyumvamwo, twabivuze kenshi, kandi ukanagikunda. Rero na kirya kintu naho coba ari gito ariko ugikunda kirashobora kuviramo ikintu kinini. Ntituze dushire amafaranga imbere, dushire imbere ibikorwa, ubumenyi, kandi tubikore tuvyiyumvamwo, tuvuga ati ibi hari aho bizodushikana. Kuri bimwe tutazi naho twegera ababizi batwigishe, bagire ico bodufasha mu kugira twongereze ubumenyi kuri bijya tuba turiko twiyumvamwo canke dukunda. Kandi ntuze wiyumvemo ikintu gishobora guhungabanya ubuzima bw'abantu canke kikononera abandi. Rero abajene nimurabe dukore, turabe ivyo twokora, turabe ukuntu twokwiteza imbere, yego, kandi tubikunde tuvyiyumvemo. Iyindi question ivuga mbeko mwubaka mukoresheje amakontineri ahantu hashushe canke hakanye, nta ngorane vyotera hakageraho abantu bashuhirwa canke hagakanya cane? Iyo ni question mpora mbazwa n'abantu benshi, canke buri muntu wese yokwibaza yumvise amazu yubatswe muri shipping container. Ariko reka ntanga umuco, inzu za kontineri ukuntu tuzubaka, hariho ukuntu dushiramwo ibintu bituma indani hadashuha canke ntihakanye. Hariho n'ikindi dushiramwo twita isolation, kandi nazo isolation ziratandukanye. Hariho isolation foam, hariho isolation zitandukanye zituma ubushuhe bugabanuka kandi ntihanakanye, zikanakingira rirya jwi iyo umuntu avugiye indani ukazamva ryisubiramwo. Rero irya isolation system dukoresha zirafasha kugira ntihashuhe kandi ntihakanye, zikanakingira rirya jwi riguma ryisubiramwo iyo umuntu avugiye mu kintu cubatse. Bivanye n'ahantu ziba zishaka kubakwa, hariho n'ahandi usanga hashushe cane, tugashiraho na outdoor isolation kugira zigabanye ubushuhe buterwa n'imisharire y'izuba, bivanye n'ahantu uri kurayubaka iyo shipping container. Hariho systeme dukoresha ituma hadakanya kandi hadashuha indani no hanze.